Kwitwararika gucandagisha umwana ku gihe ni kimwe mu bintu nyamukuru bigaragaza urukundo rw'umuvyeyi ku mwana wiwe. Ikibazo cyo mu passport ni ikibazo kituragishinga. Ku munsi wa gatanu w'indwi biheze niho bari bambwiye yuko bazipakira, nizeye ko muri iyi ndwi zishika. Ku wa gatanu niho bambwiye ko bazipakira, nejo ni natumye umuntu kuri airport ko hariho karugo yari yaje kundabira ko zashitse muri iyo karugo ntizajemwo, ariko ndizeye yuko no guteba iyi ndwi ihera zashitse kugira itora umurongo. Ni ikibazo kituragishinga cyane kugira dutunganiza bene gihugu. Ni vyiza ko umuntu wese mwene gihugu w'umurundi akeneye passport ayironke kandi ku gihe. Nivyo turiko turakora mugabo no gukosora, kandi twaragize komande y'izindi zitari nke kuko izo zigoma zizishika hafi ibihumbi 50 mugabo twaragize komande y'izindi ibihumbi 200 kugira tubitunganye neza. Tuzora n'ibindi bishoboka kugira tubitunganye kugira ikibazo c'amapassport gihere, kuko haravugamwe n'ibiturire. Mwije byose biza kubera iki? Kubera atamarivre ahari yo kuzikora, ariko kigomba gitora umuti vuba muzoronka inyishu. Kwitwararika gucandagisha umwana ku gihe ni kimwe mu bintu nyamukuru bigaragaza urukundo rw'umuvyeyi ku mwana wiwe.